Banje gusubira kubaramutsa mwembuza kunkurikirana mu mwihwezo twatanguye ukuraba ingene twogarukira ikirundi ariko rurimi rwacu ari wo muco w'abarundi nashaka kugaruka ku mwana yambajije ati none hajya bijya bavuga ngo umuco ngo ni kirundi ati none hajya ikirundi cose kirafise insiguro yacu amajambo y'ikirundi arafise insiguro naramwishuye nti hajya ururimi rwose rurafise amajambo arukoze agira insiguro nkakurya wize izindi ndimi z'ahandi n'ikirundi nuko nyene kirafise ibice biba bigize ijambo birafise ikintu cose kiba gifise ico gisigura iyo wumvise rero mwijambo uvuze ari ibintu wumva utumva neza aho haba hariho ingorane ushobora kuba waracumvise uko canke bakikwigishije gutyo mugabo mu migenzo ya kera hariho bobo ico baba bashaka kuvuga kubera nk'ubu dushatse kuvuga amajambo y'ikirundi afise insiguro afise ico asigura hariho imigenzo imwe imwe ica itegerezwa guhinduka kubera bitakiri nka vya bindi vya kera umva kera hariho ivyo bakoresha kugira babe barata umwanya babe bararaba ko umwanya wokwegera imbere ahandi naho ugasanga baba bariko bariterera inkuru mugabo ivyo bakaca tubishira ko ari imigenzo y'ikirundi twobandanya dukorerako nico gituma hategerezwa kuba abantu baraba imigenzo itakiri ku gihe itari ataco ifasha umuntu iyo ikavaho kubera ubu murabona ko abantu bafite ivyo bakora cane ntihakiri vya bindi vyo guta umwanya munini wo mu bintu bitagira insiguro bitagira vyo kujajura ivyo haba hariho umwanya wavyo iyo atakazi kandi kahari urashobora kuba wumva ibintu bavuga nkajya nko mu manza ukaza wumva bavuze tuje gusaba inka muntu mu bisanzwe ivyo ni ikintu umwana wese atangura kwiyumvira none inka umuntu ni kiki inka muntu urumva ni ikintu ntigifise insiguro mu bisanzwe y'ikirundi naho biri mu migenzo bakera uko bakoresha ibintu nk'ivyo n'ibintu usanga bije kuburagiza umwana ico yomenya aho kumubwira ukuri kuri vyose kw'ivyo bintu tugashaka ko babigumya uko tubibabwiye kumbure natwe twavyumvise muri ico gihe cacu hari kera mugabo bitakigira akamaro ataco bitumarira ari ukudutesha umwanya vyinshi ntitwovuga ngo imigenzo y'ikirundi yose yari myiza ivyo sivyo nico gituma hategerezwa kuba iminsi yose gusubira kuyihweza bakaraba itagikora bakayikuraho ivyo si ukuvuga ngo ubugwanije ngo imigenzo y'ikirundi ivyo sivyo nico gituma nk'uwo mwana yabajije uko aba ashaka kumva kubera aba yumva ibintu bicangana bitumvikana neza nico gituma abavyeyi bogerageza bakaza baratanga inyishu itomoye kubibaza abana babaza kubera hariho n'umugenzo abarundi bibaza ko ari mwiza mugabo ari wo mugenzo mubi cane umugenzo wo guhisha gufukafuka ikintu ukagifukafuka nyene umwana kubajije ikintu ukamwishura ibintu bitanaroranye canke ukamubwira ngo ico ngo cihoze ngo ico nta kamaro ko kukimenya ntaki ubwo hajya umwana iyo atanguye kubaza ni nkuko bavuga ngo kubaza gutera ukumenya hajya ni vyiza
aho rero nuko iyo umuntu avugishije ukuri ikintu uko kiri bavuga ngo yashize isoni. Urumva nitutashira isoni tuzokwama turi nyuma y'abandi bose. Nico gituma tugira tudashirutse isoni tuvuga ikirundi cacu kizozimangana, hanyuma ntaco ntituzigera n'ivyo dukora byose tuzosanga turiko turakora ibintu twibaza ko turiko turakora ibintu bifise akamaro, kumbe ni ibintu dukora mu myaka iri imbere ugasanga nitwe tuciye tuvyisamburira ko nyene, kubera turiko tugira ibintu tutumva dukoresha nabi. Mugabo abana bagiye baramenya ukuri, sugushira isoni kubwira umwana ukuri ca kubajije, ntavyo guhisha. Nibaza ko ariho twoba turiko turagira ico tumariye igihugu, kikazogira urwaruka rwogo rufise ico ruzi, ibintu biri ku murongo, na ca kirundi cacu bagashobora no kucandika neza, bakagira bijya kurya bavyita dictionnaire. Ikirundi kimeze nk'izindi ndimi zose, gikwiye ko tukigarukira gusa. Mugabo tugikoresha ivyo bintu bitagira insiguro, aho bizogorana. Uyundi nyene nza numva aravuze ngo reka kuturuhishiriza ubwenge, ngo ivyo bintu uzana vy'imico muco ibirundi, ngo reka kuturuhishiriza ubwenge. Ntaho we naho uvuze uko naho ivyo ni vyiza, kubera iyo useruye icuyumviro hariho abandi bumviriza bakinumira ukamenya ntaco bumvise. Mugabo iyo uvuze uko nkaho uca wumva ko umenga hariho ivyakuruhishije, ibintu wumva bitagira intumbero, ntaho wewe ngaho ubugira ukire. Sikuvuga ko ari ukubaruhishiriza ubwenge ahubwo urumva yarongeye kati reka kuturuhishiriza ubwenge, kuturuhishiriza ubuzima, ati uza nk'abandi batwigisha ibintu Imana umwanya umwe bakavuga ibindi bihushane n'ibiki. Ni aho wewe ngaho uri mu nzira yo gukira, kubera uko uvuze vyerekana ko umenga hariho ibintu vyakuruhishije, wumvise ukabura inyishu zavyo. Aha rero niko karyo ko kugaruka ukaza urabaza ico utumvise, ntuvuge ko cakuruhishije, ahubwo baza bijya byose wumva bikuruhishije, bibaze. Hariho abantu ngaho bakwegereye bashobora kubigusigurira. Naje nyandikiye ndashobora kubigusigurira neza. Mugabo hajya ubwenge n'ivyo bintu hamwe muri rwa rukurikirane tuvuga ibintu byo gusigura ibintu, hajya ubwenge barabwigishwa. Ubwenge usanga ubwigishijwe n'abantu, ni ibintu biga, ugasanga wigishijwe n'abantu nabo bigize ku bindi. Umva ubwenge ni ikintu udashobora gusigura uko nyene. Mugabo hariho abavyitiranya n'ubumenyi. Ubumenyi hajya buva ku Mana, ni canke ikabucisha ukundi, hakagira umuntu akwibutsa ikintu ushobora gufata hamwe, bimwe Imana yagutegurira, za mpano Imana yagutegurira wewe zigashobora gukora, ugashobora kubona ico uvuyemo. Mugabo kenshi abigisha ubwenge novuga nti murabizi benshi hariho abateka umutwe bibaza ko aribo baciye ubwenge canke iki. Mugabo ico kintu ugiye kukiraba neza, hariho aho kiba cavuye. Haje ikintu kidagira insiguro, ni ca kindi usanga iyo umuntu ashitse kubaza, naho woba wagize ubwenge
bwo guhenda umuntu. Iyo ubonye kugira ufatwe wabeshe urumva ucuhindura insiguro ya cakindi, umva n'ikintu uhindura bivanye n'ingene ufashwe ko uri kurabesha cankwe. Ubwo nibwo bita ubwenge, kumenya ingene wigovyora, kwikura mu bintu, mu ngorane. Ivyo nivyo bita ubwenge, nivyo kenshi usanga twigishwa abavyeyi cankwe mu kibana aho turi. Ivyo rero ushobora kwigishwa ubwenge n'umuntu nawe ataca akakwigisha ubwenge bwo gukora ibintu bitaroranye cankwe ashaka kugukoresha mu bintu mu nyungu ziwe. Ubwo nibwo twokwita ubwenge. Ni ikintu nta nsiguro iriho, bivana n'ubwenge ubwo aribwo wize canke ubwo ushaka kwiga kugira ushike ku kintu ushaka. Urumva ivyo biratandukanye n'ubumenyi. Ubumenyi rirafise insiguro, rirafise insiguro nkakurya wosigura ikindi kintu mu gifaransa. Urumva ico gituma mvuga nti ikintu cose kiza gifise insiguro, ico kenshi nico dukwiye gufatirako, kubera dushobora kugisigura kikumvikana. Kandi kenshi nkaho urumva ubumenyi nimba buva ku Mana, urumva ico uca wumva ko giteza kugira insiguro. Rero ikindi naco yavuze ati kuturuhishiriza ubuzima. Ayo ubuzima ni wewe nkeka woba warumvise ko abakurambere ubuzima babugereranya n'amazi aseseka ntibayore. Ni ukubera iyo amazi asesetse hasi aca yinjira mu kuzimu cankwe akayonga, ntihagire uwusubira kuyabona. Ubuzima rero ni ingabirano Imana yadushizemwo ikiturema, kandi n'ikintu umuntu adashobora kubona cankwe akoreko. Abantu b'incabwenge bagerageje guha amajambo insiguro nyinshi bivanye n'ivyo bashaka gushikako, mugabo imperuka bagasanga bimwe barondera biboneka bifadika vy'amatungo eka n'ibindi, bagasanga atari bwo ubuzima bwiza. Kuri iri jambo ubuzima hari abahanuzi twumva, intumwa, eka gushikana Yezu arabisubiramwo ati uwushaka kurondera ubuzima azobubura, uwushaka kuba uwa mbere azoba uwa nyuma, n'ibindi n'ibindi. Aha bisigura ko urondera ico utazi. Iyo urondera ico utazi urazimagirika, urondera ico ufise ubura vyose. Nico gituma rero aha sinzi ko woba uzi Imana ico bisigura, mugabo novuga nti nzobisigura hanyuma cankwe ubimbajije kumbura ushobora kuba ubizi. Nico gituma novuga nti nturondere Imana ntayo uzigera ubona kuko iba muri wewe. Ntunarondere ubuzima kuko urabufise. Ntuhige kumenya iciza n'ikibi kuko uwubishoboye aba muri wewe. Nico gituma intumwa yavuze ko Imana yari yabwiye Adamu ati ntimukarye ku giti kiri hagati y'itongo. Itongo bashatse kuvuga isi, kimenyekanisha ikibi n'iciza. Urumva bigarutse kuri vya bindi vyo kumenya ubumenyi. Urumva ubumenyi rero, urumva ibabujije ntimukarye ku kintu kimenyekanisha iciza n'ikibi. Aho urumva yari niryo tegeko yoba yarahaye umuntu. Ntibaze niryo bwiriza twaronse kugira ntituze turengeko, kubera yarabandanije ati uzokirya mukazokirya ko muzopfa. Urumva aha
nico gituma rero ku buzima cankwe kuri ivyo vy'Imana ni ukumenya ko Imana iba muri twebwe, kandi noneho n'abirirwa barayigisha baravuga ko Imana ari umwuka, ari umva, hanyuma uwundi mwanya bakavuga ibindi naho tuzobigaruka ko mu nyuma. Nico gituma mbona kugwaruka mwomenya ko ngaha kw'isi ivyo uko Imana yahadushize irafise, hari ikintu yari yaraduteguriye, ishaka ryayo, ishaka ry'Imana ari ryo umva, hariho ukuntu yari sinzi mugabo ivyo nobivuga ku mwihwezo ukurikira, kugira mumenye neza ico Imana yari yateguriye ivyo yaremye kandi yaturemeye ngaha kw'isi. Abirirwa baratubwira ibindi bitumvikana ko Imana iba mw'ijuru, izotujana mw'ijuru, uwundi mwanya bakatubwira ko iri mu mitima yacu, umubiri wacu ari iyo nzu y'Imana. Ivyo rero hariho benshi usanga baca bacanganikirwa bakabura ivyo bafata n'ivyo bareka, kubera nta Mana yigeze vyinshi. Nico gituma iyo itumye umuntu aravuga ivyo yamutumye, mugabo hariho n'abandi ituma kugira bashobore gutanga insiguro, kubera twese irafise ico izodutuma, ico yaturemeye tuzokora, kubera impano yaduhaye, impano zitandukanye. Urumva rero nico gituma nawewe aho uri hose, naho ndiko ndakubwira ibi, nukugira gusa ugarukire ya Mana yawe iri muri wewe, ntuze kuyihigira mu mashengero canke kwa naka. Wewe nyene urafise iwawe, ahubwo no kuyigarukira ukiyumvira, kubera hariho abo utazi nuko anagendana n'Imana. Nico gituma wo kwigarukira wewe ukabanza ukaraba ibintu vyose biri muri wewe wumva bitagira akamaro, bitagira insiguro, ukabanza ukavyikuramwo, hanyuma ukagumiza ivyo ushobora gusigura, aho Imana muzoheza usange ikweretse n'ibindi, za mpano zawe usange ziragusohotsemwo, haragize ico umarira abandi. Kumbure nogeza ngaha, hama tuzosubira kundi mwihwezo uzokurikira. Mugabo hari ibibazo wobaza ari uwo mwegeranye, mugabo gikuru mu kugira tugarukire Kirundi cacu nuko umwe wese yisubira ko ahazi, kubera turabarundi, nico twonse, ntitwovuga ngo ntaco tuzi gusa. Vya bindi vy'ubwenge twigishwa, harya umwana naho aba akiri muto, harya uza urabe, hariho abana usanga hariho ukuntu Imana yabahaye ibategura ku mpano zabo, mugabo ugasanga abavyeyi nibo babaye intambamyi y'ivyo bintu, ugasanga babigisha ubundi bwenge ngo bwo kuzobaha kw'isi, ibintu usanga biza bijuragiza umwana, kandi yari yifitiye Imana yiwe mubungabunga. Ugasanga abantu b'abavyeyi bariko baramuhindura mu bindi, bariko baramwigisha ubwenge bw'ibindi, aho kumurekera impano Imana iba yaramuremanye. Kubera naho ubona abana, urashobora kubona ati bajya abana urabona ko badahuje impano, naho bariko barakina bagira iki. Urumva twebwe icatunaniye gihundi, aho kuvuga kwihagarara ko vya bindi twita imigenzo myiza y'ikirundi, kireke nta kwihagarara ko, tuvugisha ukuri. Hanyuma ivyo bita gushira isoni, twemere dushira isoni, kubera niho tuzoba tushobora sinovuga gutera imbere, kubera Imana ntiyaturemeye gutera imbere gusa, yaturemeye kubaho ubuzima budashira. Rero nabike banuye, tuzosubira ubutaha.